Yese shimwe cyane ndabaramukije nitwa Natali Nyamoya nkabandi kumwe na Olivier Hakizimana tubaze iminsi twigisha kuvyerekeye urugo rero nashaka gushimira kandi abantu bamaze iminsi baturungikira n'amaudio badushingira intaha bene dabira dushimisha kandi odora biraturemesha kandi dushimira n'abadusengera batubwire ko bari badufise mu sujet de prière yabo rero nkuko tweko turabivuga ubuheruka twaravuze kuvyerekeye langages d'amour nibaza ko langages d'amour ni ikintu cyari gikenewe ko twibutswa kuko natwe nyine caradufashije gusaba kwibuka ibintu bimwe bimwe gusubira kwireajusta toujours ubugiye umuntu yimvise ikintu kiramufasha twe twavuze ivyerekeye uberuka vy'amakado twaravuze cyane la motivation igituma utanga ikado kuko kenshi umuntu arashobora gutanga ingabire afise intumbero mbi ashaka kwishimisha biciye mu maso y'uwo mubakanye navyo birabaho kuko nababwiye nashatse kwishimisha mu maso ya Olivier mu kumugorera akada ariko ndaswata ariko ndahigira aussi nibaza ko abantu benshi barahakomerekera ngango urazi ibintu namuhaye birazi nyine vyagenze mugabo wa même temps nibaza yuko ni vyiza yuko iyo umuntu atanga ifo ko atanga nk'Imana kuko Imana itanze iratanga ititanga itama kandi atakintu irindiriye ku mwana w'umuntu rero kugira rero wige gutanga ko twabivuze imbere banza wakire kwa data banza wuzuzwe n'ijambo ry'Imana banza uhazwe n'Imana kugira nturindire yuko uwundi muntu avuye Olivier arantwenze mugabo ntaka ndiko ndatwenga kuko nibutse ibi turiko turavuga ivyerekeye n'amakado ni iki turiko turavuga natara Imana ishimwe natareka avuga ikikumotiva niki hari abantu rero banakora ibintu byo gutanga ingabire cyangwa amakado par imitation urumva ugasanga donc umugenzi wiwe yamubwiye madame akunda iki cyangwa monsieur akunda iki nagenda kimugurira nawe ukacukorokera ko ukaja kubigira wibaza nawe yuko aza guhimbagwa ivyo bintu en fait kino nibutse igihe twavyara umwana wacu wa mbere afise umugenzi yambwiye ati hajya nukugenda rero ukagura amashugwe ukagura amashugwe nyene urumva yavyariye muri Polisebe canje hajya shena atari murabona hepfo ya Atene hafi ya Atene canda genda ndakoresha amashugwe bene data urumva nababwiye yuko mu minsi mu myaka ya mbere ya eroye amasabastani twarimo hama ashadikokora vraiment ndagenda ndavuga nti umugore nanje ndamuhimbara kuko igihe cyose naje kwibarutsa arabavyaye mu bitaro b'abadamu b'abagenzi namasanga hari amashugwe nyene bazanye hama ndayazanye nukuri ambera umupfaso niyo ati merci beaucoup mukabaranyongorera ati kuwa kabiri ntuzusubire urumva nicyo gituma nagomba ndabyibuka ariko aravuga ndatwenga nicyo gituma iyo turiko turavuga kwa offrir mbega ni igiki notanga hariyo akajambo Natali yambwiye kumbure araza kugasigura neza le langage s'apprend et s'affine avec le temps urumva le langage s'apprend et s'affine avec le temps sinzi Natali yuko yakatubwira ariko nubu ndacatwenga ariko Imana ishimwe kuko naje ibintu byo gutanga amashurugwe nukuri yarankuye muri zone de confort ndazi ko abadamu n'abakobwa benshi babikunda ariko naje kubitanga samogene urumva hama rero kumva yuko rero yabinkuye ko naje n'umutwaro hajya yankuye En fait bice biretrouve exactement ivyo nengera mvuge kenshi umuntu araja muri piège akibaza yuko iyo mwubatse tu dois être parfait imigenderanire yanyitezwa kuri parfait c'est un langage n'ururimi buryo rero umwana yavutse avuka atavuga kame avuka avuga amajambo ako yiga kuvuga buhoro avuga amajambo atumvikana hama uko yumviriza buryo umwana avuga kuko asubiramwo rero kenshi même le langage iyo langage dukoresha nabo twubatse uriga kumviriza icori vyakunda rero nivyo effectivement je n'aime pas les fleurs canke tuzobivuga peut-être hanyuma mu bintu vy'ama personnalité je ndi umuntu ntashaka kubona ibintu byahejuru cyane rero naramubwiye ni Olivier nukuri amashugwe ni ya bien sana kandi nabonye ko yabikoze nk'umuvyeyi w'intore nti mugabo
ni ukuri ntuzusubire jewe ndakunda ikintu kiri discret en fait j'aime beaucoup la discrétion rero byafishije hejuru numva umenga ni ibintu byinshi ugiye nko kuri aeroport ukacunzanira amashugwe namwe ntugasubire ndagusavye voilà donc je me dis aussi yuko c'est un langage uko imisi migendana ni kumenya icunda kunda c'est un langage qui s'apprend uko imisi igenda ni kwikura ni kuzuramenya yo tikijya sinzogikora iwacu niko bigenda gutya na gutya mugani w'abarundi ati ingendo y'uwundi iravuna donc ugatahura icu yunda kunda rero bikibiza nkuko twabivuze sur le quoi igiki wotanga ntibijanye n'ivy'amahera ntibijanye n'uburemere n'ivy'abandi bakora nk'iyo exemple y'amashugwe ari kuravuga kuko ashobora kuba muri ako kanya ataco yo gutwara même financièrement mais cha kindi warondera muri je ugasanga nikibaye même tago ça me gêne cadeau y'undi je ikanjena sinzi ico wovyimvira ko kuvyerekeye lo quoi urumva icyo mu kagakuru k'umuntu ngo yaje umugore wiwe aramubaza ngo wanzaniye iki sheri ngo wanzaniye iki aramubwira ati ikintu nakuzaniye gitanguzo na yo aravuga ati none ni kado y'iki ati tanguzo na nakubwiye ati se ni imodoka atoya n'ibibiju atoya ni inzu ugira umwe aramubwira atoya mu nyuma yabuze aca asohora inyuma ngo ni imineke donc iyo turi ko turavuga kwadone ni igiki umuntu yotanga byose biva mu mutima hama bikava nuko umaze kumenya umuntu nk'akarorero jewe ndi umuntu akunda kwandika natali nawe ni umuntu akunda gusoma kandi nawe arakunda kwandika abantu bakunda kudukurikira kuri facebook murazi yuko natali cyane akunda kwandika hama hari ikintu cyakunda kunshikira ndazi yuko naramwandikira ni ikintu nkunda nkagenda nko ku musego nkashyira insimo ndibuka n'umunsi umwe yari karasoma amajambo nagenda mwandikira udukete duto twakera tukigira mariage tukera abafiyanse n'iki ni ikintu nkunda ndibuka burya hari ikintu uba ufise muri wewe ndibuka umwana wacu umukobwa wa mbere w'imfura hari agakete yanyandikiye ndibaza yari afite 2 ou 3 ans naranagasikanye ndagashyira kuri facebook kugira sinzofe ndakibagiye aranyandikira arakugara nyine nk'agakete ntiyarazi no kuvuga aranyereka ibintu yahurushuye sinzi ngene navuga donc murabona nk'abana ni ibintu umenga narabahaye kuko baba bagiye bagaca amashugwe bakaza bagerageje kuyazinga ukuntu kutwereka yuko baguhaye baba baducapiye utuntu kandi c'est très mignon turabika utu tuntu ça nous touche tellement ikicerekana yuko ce qui est important icy'agaciro si icyo utanze ni umutima ubitanganya nk'akarorero hari igihe je ndikumvuga kubinshikira natali ntakunda ivyo bling bling ibintu bigaragara cyane ibintu bigize iki ariko kubikunda nawe ntiyumve yuko akiri urubanza oya ni kumeze kandi ni byiza uko kuko ndazi yuko ari nk'umugabo acaraba umugore wiwe ngo urumva abandi ko je ndibuka n'igihe twagomba kugura nka bag ya fiançailles hariyo bage nani nabonye ifise pierre nziza niki ndavuga nti nukuri nzo kwikokora yinye ndabugire natali naronse bage nukuri rasara mugakoma narinzi ni iyi nkayigura ngo ibe surprise nije mpakwa kuba surprise ndayimwereka avuga ngo yo ngo iki kintu no kijana ngo iki kintu no gicisha nicyo gituma burya hari ibintu tugomba gukora kuko twabibonye bimwe namye mvuga ariko ni byiza yuko umenyera uwo muntu ni byiza yuko munavugana kugira wige kumumenya eba acanyereka kandi gatoyi ndavuga nakanye akani ntibazonamenye yuko naguhaye na bag ya fiançailles ngo none hari abandi babikeneye ndavuga ni wow ngo rega uri kubikorera jewe n'uri kubikorera abandi numva ndize ndavuga ni wow Imana ishimwe rero hari igihe mpora ndaba nko kuri YouTube nkaraba nk'ingane bateka planak
hagenda nkayikinjika neza nkayiteka ni ukuri icyo kintu ndazi ndakunda guteka hama nkaca mbwira madamu nyine nkabwira n'abana kenda muzane mama mumubwire yugara amaso ashike akabibona kuko nawe akunda gufungura neza akavuga ati wawu ni ukuri merci beaucoup nta eforo nta mahera y'ibirenga umuntu aba yagize mugabo n'utuntu duto nk'uto dupima urukundo dusanzwe umwe wese kuri rivo yiwe nimba nawe ufise imineke yitange hama ekuti umunsi tuzoba miliyardere rero mugabo ntuzokwamo imineke uzocuduza ntuze no ni byiza ko umuntu amenya icyo atanga igihe agitangamwo kuko nk'uko wabivuze umuntu ashobora kugwa muri comparaison akababazwa n'abandi moi jewe j'aime pas les bijoux bihego mais ikintu cy'igitangaza hari umugani wawe Olivier ifo ko umuntu yumva ko abikunda iyo langage amenye ko akunda ivyo hari undi akunda amashugwe amenye yuko amashugwe mutama umugore akaba akunda amashugwe urayamugurira bizomukora ko niyo langage niyo essence yo mu buzima bwiwe niwo ushaka ko umutima wiwe reservoir yiwe idugura yakumbura uyamugurire donc uko ifo pas concopie les autres ifo pas kuza turaraba ivyo abandi bakora ivyo avuze nivyo natari d'habitude nakunda amabiju ariko uyu mwanya tubanye nagiye ndamumenya ndibuka yuko chaque fois naronka nka opportunité yo kujya hanze naramuzanira amabiju ariko kubera namumenyereye namenya n'amatayi namenya na discretion akunda wasanga amabiju yose namuzaniye yarayakunze bimwe bidasanzwe kandi ari umuntu d'habitude ari ibintu adakunda ni ukuvuga plus umubana plus ugenda uramwiga plus umumenya hama ahasigaye bihwanye n'uburyo ufise muri ako kanya urumva bihwanye n'uburyo ufise muri ako kanya hari ahantu Pawulo avuga ariko abwira umenga yarabikoreye into ariko ababwira ku byerekeranye no gutanga ishikanwa ariko aravuga ati ni byiza kugira icyifuzo ariko ni byiza iyo ufise icyo utanga donc ni byiza rero kuba paratike ni igiki mfise muri uyu mwanya rero wa mugabo uri mubabarire wa mugabo uri kurankurikira wa mudamu uri kurankurikira ntujye kwigwina hari abagabo hari abagore usanga badafise uburyo bwinshi mugabo barakunda abagore babo cyangwa barakunda abagabo babo ugasanga arasakirifiye ejo azongera ingorane y'amahera kuko yagombye kumushimisha umve kuba mubana icyo cyonyine kirakwiye umushimisha ni wewe kurusha ibyo bindi ni seri sur le gato ariko gato ni wewe amen bituma kamwe tuzo kwaboda n'ikintu cerekeye iby'amafaranga beaucoup plus tard hataraha kuko iyo utanze cadeau vyimplique aussi les finances nico gituma ari vyiza guca ubwenge kuvuga uti ico mbasha ubu niki ico nshobora gukora niki hariho aussi le comment mbasha no ndabifukire ndabigira ibintu vyinshi canke ntanga ndabimuhe ntabigize vyinshi cyane nkuko Olivier bivuze turakunda kubona ama exemple y'abantu benshi jewe rero nkuko Olivier yambonye je n'aime pas trop les surprises arazi ko cadeau il faut ko ambwira neza bitegura pana kunzanira d'une façon surprenante ingere bimeze rero moi je n'aime pas les surprises ni kondi zovuga ati basha umugore ari bizarre non c'est comme je suis et je suis à l'aise avec ça peut-être ni na saison n'umwanya ndimwo peut-être mu myaka 5 mu myaka 10 bizohinduka mbwa muri aka kanya il se trouve ko atavyo nkunda cyane rero muri ico gihe Olivier arabizi neza ko ubwira hereza na cadeau Nathalie faut pas trop la surprendre il faut kugenda pole Olivier nawe umusurprena utamusurprena nta ngorane birimo ni byiza rero ko tutagendera ku bandi cyangwa ingene tubona abandi ubu rero uravye na YouTube abagore bose umenga batangaye ko bagabo bazana ibintu by'ibitangaza ça peut te mettre muri un confort kuvuga ati none jewe genda umugabo cyangwa genda umugore mwiza no iga urugo rwawe birabe saba mwemuyera uti senyo uramukunda umugabo wanje urakunda Olivier ndagusabye mwemuyera umbwire ico no mugirira cyangwa ico no mufashisha cyangwa ico ubona mukora ku mutima wiwe Imana ishimwe cyane muri ivyo nyene ariko aravuga vy'ingene umuntu yobitanga ingene umuntu yobigira bihwanye toujours n'ingene uwo muntu mwubakanye ameze
kuko wibuke niwe ugomba gushimisha si wewe ugomba kwishimisha. nicyo gituma rero ubikora muri ubwo buryo. ndibuka natali kuri ibyo bya surprise barigeze kungira surprise haraheze imyaka itari mike samateri matushe jemsa kumva yuko umuntu yengereye surprise ndatangara. mugabo natali yarambwiye ati Olivier ndagusabye ikigongwe niba iby'abantu baba bagenzi bavuga ngo tuzotegure surprise nike ati Olivier chaque fois wazobigira ndagusabye uzubabuze numva ntabigomba kuko natali muri uko ateye arakunda ko ikintu agikontorora yumva yuko agipanze biba uko yabipanze. rero gusubisa ibyo abandi bamupangiye atazi deruluma yabyo urumva donc ibyo biramugora. ndibaza n'imana ndibaza ni uko nyine ni uko ari imana atakinanira ariko urumva nayo iyo aba bo kwicaranye bamubwira ati oya mana bigira uku. rero iyo uri kuravugana n'umuntu mwubakanye ni byiza kumumenya. nk'ubu hari igihe twavugana na natali nkumva ariko aravuga ngo umunsi ntoronka amahera ngo ujya muntu ngo hari ikintu ngomba kumukorera cyangwa ngomba kumufasha hama mumbabarire ejo risa n'iriko riragenda hama nkavuga nti nk'umunsi umwe nkabwira natali urashobora kumbwira wa muntu tumurungikira ya mahera ntabona biramukoze ko cyane urumva. kuri we abifata nka kado akavuga ati wawu samutuje kuko muri uyu mwanya sinari mfise ubwo buryo kandi nagomba gukora icyo kintu. mwibuke igihe twavuga yaba langages d'amour burya urashobora no kugira serivisi randi ku muntu. par exemple ndibuka natali hari umunsi yari karagira formation sinzi ngo najya muri salo yayigira ibi bya zoom araza muri salo ati urashobora kwicara ahantu hameze ukumva yuko umerewe neza. ni ukuri nta ngorane ni ukuri nta ngorane na gato y'ibyo biba binteye ahubwo mwaka kuvuga ni ikiye kimugoye arabimbwira nka kabiri ndavuga nti none uyu muntu numva biri ko biramujena niyihe kado nomuha. nta kintu nirutse kugura ntacyo natumiye ko kuri amazone ntacyo nagize uku ariko ndicara ndavuga wawu mana ndafata aspirateur ndafata ibintu ndapanga asohoka asanga utuntu twose ngerageza kudupanga uko ahora dupanga asohotse ngo none ngo ntubona none iyo si kado namuhaye kandi atakintu birinze kuntwara birinze kunkuta. raba umugore wawe raba umugabo wawe n'akahe kanakunda n'ikihe kinakunda n'igiki uwo mufasha n'iyo serivisi uwo muranda hari igihe ibyo byonyine biba bikwiye. imana ishimwe cyane. haleluya. hinge ndamuhe natali arangiza aradusengera asengere n'abo bantu kumbure bumva yuko babaye ahantu erega hari abantu bakuze bumva badakundwa bakaba bumva yuko bakeneye kado muga ofo bakeneye gukunda. nicyo gituma n'icyo bahaye cyose bagishuhira iminota 3 ariko apure agaca acibagira agaca akenera ikindi. ni umutima uri vide ukeneye gutungwa n'imana no kubumbwa n'imana ibisigaye bikaza ari inyongera. numva atacu twakongera ko vraiment ari gushimira imana hama twakire kugira imigenderanire myiza n'imana. numva nosenga rero data wo mu ijuru ndagushimira kuko uri imana itanga par définition. tu as toujours donné waratanze umwana wawe Yesu Kristo ku musaraba kandi wamutanze gratuitement ntaco twigeze tugusaba twari mu vyaha uraduha umwana wawe Yesu Kristo. none gamana turagusavye duhe umutima wo gutanga nk'umutima wawe. turagusavye ubuvyeyi bwawe bwigaragaze mu buzima bwacu kugira nabo tubana nabo twubakanye bashobore kwakira canke nabo mu miryango yacu canke n'abagenzi bacu bakire Imana ivyama bivuye muri wewe. Seigneur turagusavye udufashe ntidukoresha ingabire amakado nk'uko umenga tutezo kumanipira no relation kumanipira abantu canke kugerageza gukiza imitima y'abagwayi. Mana sahacu ho gukiza abantu nahawe Mana turinginze ngo tugendere udufashe mwemu yera. turasavye Mana nabakira muri mu miryango no mu migendane n'abagabo n'abagore
udufashe mana twige kumenya kwakira cadeaux ivuye usishe rukonjwa kuko hari igihe tutabitahura tutumva langaje yavuze mana turagusabye ubanza tubumbe kugira dutahure ko ikintu cyose ciza kivi iwawe tubisabye dans le nom de Jésus Christ amen mugire umunsi mwiza amen.